Shalom shalom abari hafi n'abari kure, Yesu Kristo abaho umugisha cyane. Uyu ni wa mwanya muto cyane wo kwegereza Imana, twishimira ukuntu iba yaturinze mu ijoro riba ryatambutse, ikaba yongeye kutwereka uwundi munsi, nihabwe icubahiro cyane. Uyu munsi rero tugiye gusenga Imana twifashishije ijambo ry'Imana ryanditse mu gusubira mu byagezwe ibice 32 ku murongo wa 29. Haravuga ngo iyo baba abanyabwenge bo kwibajije ibi bakiyumvira iby'iherezo ryawe. Yesu nadufashe cyane. Iri jambo rirakomeye cyane bene data. Iyo wumvise iherezo urumva ko ikintu kiba gifite itanguriro kigomba kugira n'iherezo. Umwana w'umuntu aba afise iminsi yagenewe abaho mu isi, akaba afise n'umunsi umwe iminsi yiwe izoshirwa ku iherezo. Yesu nadufashe cyane. Nukuvuga ngo rero uyu munsi we wagiriwe ubuntu bwo kuvyuka ukisanga ugihumeka umwuka w'abazima, ushimira Imana, ariko kandi uyumvire mbebasha uyu munsi ndawumara, uyu munsi ubwo iminsi yanje ntiyoshobora gushirwa ku iherezo uyu munsi nyene. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma rero ubaye umunyabwenge uriyumvira nk'ubu unye iminsi yanje ishizwe ku iherezo, byogenda bite? Ukuntu mpagaze mu mutima wanje notumbera he? Yesu nadufashe cyane, kuko tuzi twese yuko ibikorwa umuntu akora arivyo bizomukurikira. Yesu nadufashe. Nukuvuga ngo irimbure mu mutima wawe, uyumvire uku kuntu maze imisi ngenda kweri nk'ubu imisi yanje yoshirwa ku iherezo, ubu notumbera ahantu heza canke notumbera ahantu habi. Yesu nadufashe cyane. Dusome umusiguzi igice c'indwi ku murongo w'8. Haravuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacu, kandi uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'ubwibone. Yesu nadufashe cyane. Ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacu. Beneda, umuntu azi ubwenge ariyumvira none kuko vyanse bikunze umuntu wese arafise umunsi wiwe w'iherezo ryiwe. Shaka uba umeze gute, shaka uba ukora ibimeze gute, shaka uba ugeze ahantu hameze gute. Mwese murabizi twama twaherekeje abantu, abo tuzi n'abo tubona tutari tuzi, tukabona bagenda kubashingura. Nukuvuga umuntu wese arafise itariki vyanse bikunze azorangirizako. Rero umuntu azi ubwenge, kubera uwo munsi tutawuzi, ahora yiteguye. Nukuvuga ngo kubera ntubuzi ngo umunsi wanje w'iherezo ryanje ni ryari, mweneda ashaka kuba ari uyu munsi nyene we uri kuranyumviriza. Iyumvire, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye itanguriro ry'ikintu rirutwa cane n'iherezo ryacu. Nukuvuga ngo ushobora kuba hari imirimo myiza wakoze mbere, ushobora kuba hari ukuntu witwaye mbere, ariko nutaba amaso ugasamara ukishingikiriza ku bikorwa wakoze bwa mbere, ushobora kurangiza nabi. Akantu gato gusa, urupfu canke umunsi wawe wa nyuma ukagusanga ku kantu wakaguyemo. Yesu nadufashe cyane. Nukuvuga ikintu bidusaba n'igiki, nuguhora turi maso, tukabera maso ubugingo bwacu, tukiyumvira ku iherezo ryacu. Kwiyumvira ku iherezo ryawe nukuba prêt buri mwanya. Nugira umwanya na mutoyi uruzinga ngo uvuge uti reka akantu ndagakore nzoba ndakareka, canke reka ugakora ikintu, canke ukinangira mu mutima wawe. Niba uzi ko hari ikintu wakoze kibabaza Imana ukakibikicara, nubuzi iminota ikurikiyeho ikiza gukurikira, ibaze nawe ukaba warafashe igihe cyo kuba imbere y'Imana, cyo kwitunganya, cyo kuba umuntu w'Imana, ariko akantu gato yigusa kakaza ukakanegrija, wa munsi wawe w'iherezo ugaca usanga ukiri muri ako kantu. Yesu nadufashe cyane. Abantu bazi ubwenge barasenga. Ndababwiza ukuri, kuba muri iyi si biragoye cyane rwose. Umuntu ahora mu ntambara, tukiri muri iyi si duhora mu ntambara. Ikintu ca mbere nababwiye mu byigisho byanje byatambutse ni ugushaka mwuka wera, no kurondera mpwemu yera. Mpwemu yera akaba umuyobozi wanyu, kuko iyo ufise mpwemu yera, ndababwije ukuri bene data, iyo ufise Saint Esprit, iminsi yawe ntishobora gushikwa ku iherezo utabimenyeshejwe. Umuntu afise mpwemu yera by'ukuri, mpwemu yera aza akamubwira ati witunganye ugiye gutaha. Ibi ndababwirana ukuri, ariko ndababwiza ukuri, umuntu afise ubwenge
ariyegereza Imana agasengera ubugingo bwiwe, kuko iherezo ni ikintu giteye ubwoba cyane. Nababwiye umuntu wese ari convaincu ko un jour azotaha byanse bikunze, kandi ntituzi ngo ni ryari. Nababwiye muri mwebwe muriko muranyumviriza, hari nabo usanga uyu munsi nyene ari wo wanyuma, ntumenye ibyo muhura, ntumenye ukuntu bimeze. Umuntu wese ni umukandida w'urupfu bene data. Wowe nyene uzi ubwenge, uhora uri maso, ukabera amaso ubugingo bwawe, kuko umenye neza ko inyuma y'urupfu hari ubugingo. Inyuma y'urupfu hari ubugingo. Yesu nadufashe cyane, ugateramira ubugingo bwawe kugira ngo imirimo wakoze canke ibikorwa wakoze bizoguherekeze ari vyiza. Yesu nadufashe. Nukuvuga ngo guteramira ubugingo bwawe icambere uririnda ukagira iforo yuko utazuragwa mu bintu wabibonye. Yesu nadufashe. Hanyuma Satani murazi ko imitegatega ni myinshi, ubasiga afise rize yayinde mudashobora no kwibaza ikomeye cyane gose, ugasanga ugwe mu mutego wa Satani utabiteguye. Ikintu ukora ni giki? Uje imbere y'Imana ugasaba Imana imbabazi, ukatura ivyaha, ushobora kuronka okazi yo kwatura. Ni vyiza cyane, kuko icaha kitatuwe Satani aguma kikurega. Muzohore mumva icaha utigeze watura kiguma kidodora mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ugomba gukora mu majambo make ni uguteramira ubugingo bwawe. Ubaye umunyabwenge ugafata ko ugiye gutaha mu isaha ikurikiye, mu minota iri imbere mike, ugahora uri maso, ukavuga uti byanse bikunze hari umunsi nanje ibintu byanje bizoshirwa ku iherezo, none iryo herezo rizonsanga ameze gute? Kandi muzi ko inyuma y'imisi yawe nishirwa ku iherezo, inyuma yavyo hari urundi rubanza ruturindiriye bene data. Yesu nadufashe cyane. Rero bene data mwese muko muranyumviriza, ndabipfuriza kugira iherezo ryiza. Imana idutabare iduherezo ryiza, kuko gutangura neza ugaheza nabi byoruswe nuko utonabayeho ahubwo. Yesu nadutabare. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, turaje imbere yawe turagushimiye. Wagize neza cyane kutuvyutsa amahoro Mana, n'ubuntu wongeye kutugira nuhabwa icubahiro. None mwami wacu Yesu, wongeye kutwibutsa kugira ubwenge, tukiyumvira ku iherezo ryacu, tukaba amaso tugateramira ubugingo bwacu. None Mana data wa twese uri mwijuru, abantu bari imbere yawe bariko baragusaba iherezo ryiza, ndakwinginze ubumve se nyakubahwa. Umuntu wese ariko bumvise kino kiganiro, umuze umuherezo ryiza Mana, kuko iherezo ryiza niyo kado iruta izindi zose umuntu yoba yararonse agihumeka. Uhoraho Mana data wa twese uri mwijuru, ndakwinginze nguze uduherezo ryiza Mana, nukuri tuzogushima mwami Mana data wa twese uri mwijuru. Rero turakweretse uyu munsi Mana, mu izina rya Yesu Kristo, umuntu umwe wese Mana yo mwijuru aba yinjiye mu munsi atazi ibiwurimo. Ubu urimo ibintu byinshi bibi n'ibyiza. Mana yacu turakwinginze ngo twitangire imbere, dufate ukuboko, ibintu byose dukora bigengwe nawe. Mwemu yaramufasha abizera ngo inugendane natwe tugenda hose, utugire imbere zakumuriro, imyuka mibi ntitwegere, uduhishurire amabanga, utwereke aho dukwiye kugenda naho dukwiye gukwepa. Mwami Mana data twese uri mwijuru, duhishurire ico gukora n'ikitari ico gukora. Mana uduhe kuvuga amajambo y'ubwenge, utugirire neza, uduhe ikiganza ciza mu byo turi bukore byose. Ikirushije byose Mwami wacu Yesu Kristo, uduhe kubona ubugingo budashira. Urakoze data kubyumvise kandi kubikora. Mu izina ryawe rya Yesu Kristo Mwami wacu ndabisabyemo. Amena. Murakoze cyane, isabaho umugisha.